meilleur à tous. Happy New Year. Umwaka mwiza muri twese. Wapeti oshinga kuzizita ngaho poto. Esha ngo nibiki nyako. Esha huye nibiki wewe. Nibiki muye navyo. Wami sose namanda kugira wa muhungu gureka kugotwa. Ya Gentile sindabizi ko yatwaye igiko. Po. Ukiriza nakubwira ikintu kimwe kandi kanipo. Nipo simple. Why? Uwo tugira amaguru. Ndumi nukurira kubwije ukura ranyemeje. Nakomeje gute? Ari ndi umwana w'icu. N'amajambo gusa ni. Wewe n'amajambo ntayi. Apana amajambo umviriza. Wowe nimbushaka tugeze gutora gusurira. Ndakese? Mungu nikuturatira na nipo. Utagani purazi ko gakara. Ni cyuki neza nobonye nyene kinjira papa. Auri ziri yazima. Oya umviriza wowe tugende dutora gusurira. Ndakesera tagira tangura kujuka. Turorera? Nipo. Atujyana ibintu ariko gute? Iki. Nipo. Iki. Baca umugani mu Kirundi ati akabigira kabikonesa kamanja legime lo si lo fe. Ya. Bazi reka guta time. Kiko kirayura. Nashonje muhungu. None ushonje tugende muhungu. Banze besiyoma. Tugenda turatira amaso. Genda kugigirije nabibonye. Azotumye. Nipo muri ka kumba kake. Baganya migeto. Oya usanga hari undi muntu yabitirije ishamba. Reka guharira. Nipo reka nakubunja amakeje ndumwa. None abucanye. Ntanciye imbere cyangwa kurikina ndarorera neza. Abo uri sini mani bro. Vyuravuga. Jamviza ndakubwije ukuri. Ubwo tugende hanyuma uraza kumbwira. Urazi ronda kwere. Ebana. Twumvikana. Twumvikana. Pecho. Nyaruka reka ibintu by'ubugogi. Ugeze injira rero injira nyaruka. Yeshi ushinze kubotwa. Akubwira ubu rero arasubire kandi. Atarase na kabiri. Ndakese rimwe na mwigira utsemfa. Ubuho aramwinjije jewe mbona uku live. Urazi kwa musene na hari. Yo, urazi kwa musene na hari. Yawe sinakubwiye utunguti ngumizi zitatu. Ikintu gitumye rero mva ku kazi. Yaba ukuntu umushizo ukora. Umviriza ikintu nakubwiye. Jewe naje nakenyuye. Ukora iki? Rindira nakana kumuca ngo ipolisi mu. Ngiyi. Aha turonka ikintu bita upload iri update. Upload ibiri update inkuru zishushe. Umviriza wewe nukugomba guhinduka umupromoter. Nigenda kwerekerera. Urazi ko rigenda. Urazi ko nzi kuvuga. Wumviriza je ndakuzi uri imvuzi y'abasha. Uri imvuzi. Urazi ukuntu bigomba bigenda. Tumufate. Tugore umuvumburo. We nukuvuga n'umuvumburo direct. Ngenda kubwire. Urabona tumaze gukora umuvumburo. Tuca
sharing jewe ndazi kumonta muhungu kwanza iremenanye ndakuzi yo narapfuye ndikipwa urumva yego urabona wa mu boss ngoga Patrick urabona kafise cheno yiwe mapema tuje tubikubita tuje tumumpira tukubita kandi araduha inoti yo hajya baragahoro kameze neza acha postinga kwa ngoga Patrick urabe views tro nukuri views ziza kuba nipo mufyo abantu benshi reka ntibazi ko wumviriza reka no musi tugihoza turi agatanda mugarukanye azomugarukana cyandi sire je kuko nguma ndabavyu misi yose ndababona okay nacu wewe tuza rero reka subire ku kazi wewe iyi kamera yitwara reka ndayitwara mashager ucumpa charger kugira cenda incengiye uze gushaza iberi fu sawa wewe eje ubisiri ko bazokazoza tenda kubwira ukuri turejura razi ujya mukobwa nubwo nzoba ndi ku kazi nzoca mvayo urumva nzoca mza ndiyuka kino tangwa dukora umuti wumva gute we nta problem we genda urategura amajambo gusa wewe banzoce kwa ngoga Patrick oya ngiye kuraba umusinyare ishaka kujya cheno yurazi ko ikundwa n'abantu benshi umusinyaye byo cyabihomba oya tubona tumutaye kupafu update mvuga wowe cha kwa Patrick mubwire gazoduhi ne tuzomukorera umuti Patrick tumushire kuri cheno yiwe biza twebwe n'uzoca tuba abastare wewe tuzoca tuba abastare niyo nkuru yose izobirikira trendinga muri uwo mwanya wewe wumva gute wewe acha Yo, what's up, my people? Today is gonna be fire. Hamara nkuko nababwiye uno munsi tukaba dufise agashosho. Hariho umuntu musanzwe muzi umustar bitwa Nipo simple. Buri gihe yinjiza umudemo hariya. Rero murabizi umusore inkumi igiye kuraba muri ghetto umuhungu musanzwe muzi ibiberayo. So sinobicisha amajambo. Today rero tugomba dutangure ikintu bitwa umuvumburo. Today is gonna be fire. Let's go, cameraman. Muri kira twagiye. Rero gaho. Ni kwa Nipo. Akabasanzwe azana umudemu tujuye everyday. Lindira. Banza wowe ni 2 3 okay let's go mwena maki mwasaze mabiro famwe muri ko muraza mwugurura kabana sister okay ama rero hano tufaranga mfise kweri uze kumbwirira mama ati basi kunohera zoza kweri kubera no minsi burya ni hatari wese nanakubwiye ega ndumiwe wewe umupono narinzi ko ngomba mpereza abakunzi bangoga Patrick TV ikintu kiremereye nta kibazo ego kweri uze kumumbwirira kweri nta kantu nayo rekana nabo basazi baba mu quartier nyene burya utudukaritiye burya ni hatari nego yo none mushikiriwe cyane kari kadukira oya mugabo ntemu oya wabarasa barasa ndakese kwera kari agahungu gusa kafise uburya bumuka orutwumenga tugene kadukubite tugende nyine kweri murabize none mferida none ntiwabasanze wasabona beswa yana abantu barumogaho umva we none kuntu baje haro bari bazi ngo baje ngo kurondera ibyo barondera irabiyica sister we rero poa Jengo manje kuraba nyine hano ngira repetition nyine kuri eglise. Ndamubwiye ariko aragukumbura kunyaruke vuba. Oya nzoza kwera umuramutse muvyeyi kwera. Ndamukiriza nagakorode kamwe kakankurikira. Okay.